Imana ishimwe cyane. Ndanyarutsa ndi umupfasoni wa Pasteur Eric nkuko babivuze. Rero ntewiteka ryo kuba hano ko mukoranye n'ijambo rya bitubwira ngo uko umunsi wegereza turushirize kuguma dukorana. Rero ngo ntitumere nkuko abandi babihevye babikora. Rero tugiriwe ubuntu tukaba mu bantu biyemeje gukorana turanezerwa. Rero Imana ibahezagire duhezagiranwe muri kano kanya. Amen. Hallelujah. Tumukomera amashi ariko aricara. Hallelujah. Hallelujah. Olivier Pastor, iyi ntiwayimpaye. Shase no bajana muri ville tukagaruka. Shengero ry'Imana. Hallelujah. Hallelujah. Ntaravuga byinshi shimira Imana. Je ndashima urukundo Olivier aba bantu bankunda. Murankunda ndavyumva. Mbanze ntegura karere. Hallelujah. Hariyo amena ntamva neza hariya. Hallelujah. Hariyo abantu nita muri eta majoro hari inyuma. Mu ishure Olivier arazi aho yicara, Pasteur Bishop. Hariyo abantu mu ishure bicara imbere bava ba mbere. Hariyo abandi bari muri eta majoro. Nkene hallelujah. 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 Nagomba mumfashe gatoya. Sinzi kujya muntu w'ingoma hari kuko ibihe nibishashe. Ndashobora kuvuga ibyo ndavyumva uyu munsi je mumbabarire su w'inyigisho. Muva muri diza muja mu zindi diza. Nta mwana w'umuntu akwiye kuvuga ngaha. Turareka Imana ivuge. Turareka Imana ibaganirize. Hallelujah. 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 Ndiko ngene nje nyuma ya roturu ntasemeye hapa. Hallelujah. Nagoma ndabagore muduze ibiganza. Sinzi aha mwene data w'ingoma abaririmbyi ijwi je nararisize hari akaririmbo kavuga ati it's a new season, season of power prosperity, it's a new season. Uyu mugabo bamwita John siyebi. John ubarikiwe sana. Uyu numukurambere mukuririmba. Ubarikiwe sana John. Hallelujah. Oya kubona umuririmbyi ashinze ibirenge mu ngoro y'Imana arabaye ngaha vraiment. Amina. John Mungu akubariki sana. Ubarikiwe. Iyi ni new season. Wewe n'umugore n'abana it's a new season. Urinjiye mu bihe bishasha. Amen. Imana iguhezagire. Numva twoshima Imana. Ni CGCC. SGCC. Je eglise ndongo itwa GCC. Mwongeye kwa ka S. Hallelujah. Hallelujah. Mumbabarire simvuga birebira amazina yanje murayazi, umugore mwamubonye, abana bari muhira. Izo hallelujah. Nta bindi mvuga birebire. Amina. Umuntu atagira video yanje mu telefone yiwe avuge ndayimuhe inbox. Ndazi mwese murazifise. Tureke ikigamba rero tubandanye ivyo turimo. Amina. Ndiko ngira uku kubera Bishop. Yes. Kubera Bishop umwanya je bamboneye misi yose. Bambwira ngo bampisaha bakama 15 minutes. Wamaisaha ndakoresha umwanya ukwiriye. Nta bintu birebire mse mvuga. Namaze imisi ntegura amajambo. Ndi umwigisha w'ijambo ry'Imana. Imana iti uragenda uhagarare haje. Ndaguha amajambo uvuga. Hakenewe ubuvugishwa muri kino kibanza. Hakenewe ivy'Imana irikirakora. Hallelujah. Turasoma ijambo ry'Imana. Ariko muduze ibiganza badufashe. Uririmbe. Hallelujah. No guha amateoloji n'ibiharuro byinshi. Ariko nimba uri ngaha uwo muri iri shengero. Duze ibiganza ibi bihe uvyakire. Imana irakeneye nimvire ntangure kwigisha ntangure ijambo Imana yampaye. Hallelujah.
reka basi musome muhagurutse bishop dusomere iri jambo Imana yampaye verse ndabaha kandi soma umwungere wacu ngaha bishop. Aha. Ko ari Jeremie 32:15. Shengero ry'Imana. Umuntu wo ngaha navuge amen. Amen. Umuntu wo ngaha navuge amen. Hallelujah. 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 Narinzi ko byava bincanga gatoya. Narinzi ko byava bincanga gato. Ndabizi. Kubera sinaje kwigisha. I'm theologian. Mbwa bishop naje kuvuga ivy'Imana ishaka ko mwumva. Muhejeje imyaka 10 mugiye mu yindi myaka 10. Ntibizokwama biruko vyari biri. Ntibizokwama biruko vyari biri. Imana iriko irabajana muri new chapter. Hari ibintu vyinshi cyane Imana yiteze ko muhindura kugira ibihe bishasha bibashike ko hariyo na strategy nshasha Imana ikirabaha kugira mwinjire mu kindi gicapo. Haleluya. Adusomere amajambo iri jambo nzi ko ndarihereza ko muganda bwa ati Imana uvugane sinzi ko ndabitangurira ko ariko ni jambo gishengero ry'umwungere n'ijyabanyeshengero muri ngaha sinzi ko bishop yadusomera 32 yego 15 niho nahanyene. Yes. Yeah. Haranditswe ngo kuku ari kuhoraho nyene ingabo agize. Hajya uhashire SGCC hari ari Israel. Niko bimeze. Niwe mana ya SGCC. Atamazu n'amatongo n'imirima y'imizabibu bizokongera kugurwa muri iki gihugu n'abantu bo muri iri shengero. Hallelujah. 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 Ibyo nateguye ni byinshi umwanya bampaye ni muto. Hako nohera ku byo nateguye ndavuga ivy'Imana yampaye ndababwira. Amina. Sinabwiye ikintu na kimwe umwungere nanzi ko ntari kumubaza nta ruhusha ndamusaba bwo kuvuga icyo Imana yambwiye. Hallelujah. Ngo ukuhoraho ni kwagize nye n'ingabo. Niwe mana yanyu bantu bo muri rishengero. Niwe mana yanyu. Hallelujah. Nimwishimira imikogote, nimwishimira abahambaye n'ibindi byose. Ariko Imana yanyu. Hallelujah. Ariwe mwami wacu Yesu Kristo. Ngo amazu muri iki gihugu muzohera ku y'umwungere wanyu. Barakugurira inzu ngaha. Barakugurira inzu. Barakuba sinzi bazokubakira cyangwa bazokugurira. Nta nibyo uzovuga. Haleluya. Ntibizonabavuna. Nta n'igiseke muzoshira ngaha. Nta nzu y'umwungere ica mu giseke. Ariko haleluya. Haleluya. Imana iriko irabagendera abantu bo muri SGCC. Imana igira ibahezagire ngo amazu yo muri iki gihugu azogugwa n'abantu bo. Iri ni jambo ry'iwanyu si ry'abandi, ni iry'iwawe muntu w'Imana. Haleluya. Oya reka mumpa amashi. Haleluya. This is celebration. Ndabivugira hamwe ndabivanga. Bishop vino mu bintu vino yasobanura ndaza kubibereka harimo celebration. Uyu munsi celebration, wine means celebration. Isobanura celebration. Kuba ishengero rihagaze imyaka mumaze mwahuye na byinshi. Mwaravuzwe mwariswa amazina. Bishop yariswa amazina mwe muritwa amazina. Hari n'abantu bagera ahantu gatinya no kuvuga ko na Olivier ari umwungere wawe kubera ibiriko biravugwa n'ibiko biramuvugwako. Hariko igihe kirageze cyuko kuvugwa bivaho haze kuvugirwa n'Imana. Nagomba amashini impundu nyinshi cyane. Haleluya. Haleluya. Ndazi ko ibindi ko ndavuga nibijanye n'ibihe iki gihugu turiko turacamo. Ariko Imana si Imana y'ibi bihe turimo, ni Imana ihindura ibihe, ni Imana idakora bihwanye naho turi mwisi ntiturabisi. Ni Imana ikora uko igomba. Ni Imana itembesha imvura mu bugaragwa. Ni Imana izana manu atasoko ihari. Ni Imana itabaza umuntu n'umwe imbere yuko ikora ikigomba. Ikuraho ishatse ishiraho ishatse.
ngo abantu 1000 bazopfa a gauche, ibihumbi 10 batembe a droite, ariko wewe ihema ryawe nta kibi kizorishikira. Amashi menshi. Haleluya! Haleluya. Amazu azogugwa n'aba bantu, apana inzu ya bishop, iyo turayihejeje. Ariko mbwira mwene data, sindaba amazu ufise, hari iyindi nzu muri ibi bihe vy'imyaka y'ishengero. Si ukuvuga ngo udafise inzu negative, Imana ntiyaba adafise, uwabikira n'abimwaka, uwavyinshi akongererezo. Ariko haleluya, ikura ku cyavu ikicarikana n'ibikomangoma. Amazu azogugwa na mwebwe, muzogura mu gisagara vile pale, mutauza manyumba maetage. Haleluya. Bishop, hari abantu bazogura maetage Gitega, capitale économique, capitale économique. Aba bagabo n'abagore baraha. This is your time. Iri si jambo ry'umubiri wa Kristo muri iki gisagara, ni jambo rize kuri mwebwe muri celebration ya 10 ans. Imana iriko irabagenderera, mu vyumve biratomotse. Amazu azogugwa, amazu azokubakwa na mwebwe muri iki gihugu. Ndiwe nari kuvuza impundu nkakoma amashi. Haleluya! Haleluya. Haleluya. Bitaravye ideni wowe ufise muri banki, bitaravye ryari waze muri rishengero, sekiyetona Imana izohera no ku bantu bagira bakirizwe nga muri periode ya 10 ans. Bibiri vangu waje 6 heures, nuwaje 9 heures, nuwaje midi, nuwaje 15 heures, 18 heures bahembwa amahera amwe. Nibiravye igihe umaze ngaha, ariko ibihe vy'iri shengero biragushikako nawe utariyemeza, ariko mu mutima wawe uri mu SGCC ibihe ubisangira nabo, nta numwe abigutwara. Haleluya. Haleluya. Shengero ry'Imana, Yesu ashimwe. Bwana Yesu asifiwe. Nibihe naniganye n'aya majambo, ndavuga Mana mvuge ndumwigisha, mfise nategwe, mfise impapuro zuzuye, hape ma computer, ndafise amanote, ndafise ibintu vyinshi. Haleluya. Muga sinonigana n'ikimana iri kiravuga ngo amazu azogugwa n'aba bantu, amazu azogugwa n'aba bantu. Amina. Ibi bintu uyu mugabo yigira ngo azobanza yubaka ishengero, Dawidi yabanje kubaka ingoro yiwe. Ico ni erreur spirituelle théologique dukora mu gihugu cy'u Burundi. Twebwe abambere twebungere tubitangurira ngo nzobaza nubaka ishengero, ishengero rikamara imyaka n'iyindi ntiriyubaka ntirigura. Bishop, ubirabe ntavyo mvuze, ariko n'amashengero ya kera maze imyaka 20 irenga, amashengero yose atarubaka inzu y'umwungere ntaragura n'ahari manini akomeye ahambaye. Abari n'ugutu ni mumva ico muhema abwira amashengero. Ivyo rero ntimukunda no kuvyumva. Semeni amena. Haleluya. 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 Bwana asifiwe. Bado amena inapunguka. Hapa naanza Mercrichrome na Kinine na Kinimax. Haleluya. Fisingora nimwe kandi nama nababwiye abungere muntumiye hari byo mvuruga ngaha, kandi mvuruze usigarura vyegeranye. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bishop, ibyo navuze wavyumvise? Wavyumvise ga Bishop? Nimwongere indi myaka 10 yo kunigana n'ibintu mutazoshikira. Nimushobora guhindura le plan y'Imana yashizeho. Haleluya. Bwana asifiwe. Amazu muzoyagura, kandi bimuri ko murumva si ivy'umwungere, ni ivy'iwanyu mwese. Nibiravye ngo ufise amadeni muri banki, niyo ufise bagira bayitwara. Ivyo ntavyo ndimo, ndi mu vy'Imana ikiravuga. Ari weruka kuririmba indirimo ngo Imana ibirimo, ndabuze ngene ivuga. Imana ibirimo, hawe nyimbo mupya niza abajene za mupya ngo kizima Imana ibirimo. Mubwire mugenza Imana irabirimo. Bitaravye amadeni ufise, bitaravye icuri, Imana niyavyivangamwo ihindura ivyase guhinduka, ikora ibirenze ivyo abantu biyumvira n'ibyo bavuga.
haleluya haleluya. Bayimanuye ntibari bazi ko ari ya bishop. Iyi ni bishop yayimpaye. Pandisha tena mtakiuza manyumba ona batipu. Haleluya. Ya verse iri he kandi? Mungu aliniambia niwaambie Olivier. Diza munapanga, Mungu awabariki. Mupanze mu izina ry'Imana. Muzogura amazu. Bijya bavuze ngo aparse ni padogo, hano ni hato. Ntimunarote, aha ni hato. None muguze nga munganuku naba bantu ushaka kugumana ga bishop atadi marshe bayari mfeye kirite mbiri ya fire haifai. Amina. Nigituma Imana itabahaye kera abunge hari gihe dutangura mukiyumvira truare kanisa wese yishe mu truare. Imana ushira muri truare, Imana ushira muri 4 abagabo samara 5 munzi wabo, jardin na parking 8, kanisa tunakamatana. Imana irihesha icyubahiro, izobagurira imbibe zanyu. Haleluya. Nidushobora gushira Imana mu nzu y'ivyumba bitatu. No, STCC Imana ibagomba siyo mwayiziare. Muramba baremba mwana buse umugambi nayo mumaze gukotiza birabasha vuga ivy'Imana igomba mwese ya Mungu mwayi parcelle. Musukume na bare na Montessori bende bakitaka. Haleluya. Ariko Imana ikeneye kwagura. Imana ivuga ngo wagura amahema yawe ngo kandi ntimugarukirize hafi, mwegezeyo, mwongere mwegezeyo ibihe. Haleluya. Ibihe vy'imyaka 10 muvuyemwo vyari ibihe hariho vino nsha na vino ikuze. Vino nsha na vino ikuze ni mikuza mishasha, vino nsha ngo ntushobora ni verse ngendegwako, ntushobora gushira vino nsha mu mukuza ushaje. Umukuza ukozwe muri skin ni ngozi. Umukuza rero wasazishwa n'iki ga bishop? Umukuza usaza kubera umaze igihe kirekire ubika vino. Bawushiramo vino nsha bakagira fermentation. Uko bagira fermentation niko vino irabira. Abamaze kubona impeke bapfundikiye irabira, dudu ikabira. Rero vino ikozwe mu ingozi, urusato. Rero uko vino isha niko gwa rusato ruvyimba. Rero vino ya mbere ya kabiri urusato rukagira ahantu rukaguka gushika rutangura kugira imigaga. Ushizemwo vino nsha ubwo rusato ruca ruturika ngo pafu, ugatakaza vino ugatakaza n'umukuza. Kubera wazanye vino nsha uyigumiza muri wa mukuza ushaje. Nico gituma ibintu ndiko ndababarira ni vino nsha bamwe bibagora kumva kuko iri kija mu mikuza ishaje. Ntushobora kwakira vino nsha mu mukuza ushaje. Vino rero, haleluya, semeni amen, haleluya. Vino rero ikuzwa n'ivyo bawushizemwo, umwambiro ikaba fermente. Uko iba fermente nikikomera. Hama ikomeye cyane ikibayita ivino ikaze, strong drink. Niryoshe, nisosa, irakaze, irahiye, uyinyoye ugenda ukagwa hasi. Rero mwumvereze neza, niryoshe. Subiramo ijambo iti niryoshe, ariko irakaze. Ya verse bayigarukanye muce mwicara. Rindira muhaguruke meze iyi verse ndugu yangu. Haleluya. Mbwira umuntu ati ni iyi verse siyo je nateguye, ni yiwanyu Imana yambwiye ndabahe. Hamace ivyo nari ntanguye nivyo ngira mvuge rero nigishije, ariko sintangura ivyanje. Haleluya. Vy'ukuri kw'ijambo je ngira mvuga ukuri kw'ijambo, ariko iki nico bita rema. Logos ni jambo ryanditse, rema ni jambo ryanditse, ariko mu mwanya urironse rikaba rizima muri wewe, nirikira ivyanditswe vy'inyuguti, ariko ririmo mpwemu, riri vivant. Niwaryakirira ijambo rirambara amaboko n'amaguru, rirambara akanwa rirakuvugiramwo kandi riragukoreramo.
haleluya, haleluya. Amazu, amatongo, murazi igituma ndiko ndatwenga. Hariya bumva mumengo ndiko mvuga igishinwa kubera bariko bavuga ngo nta gitoro, ngo nta madolari, ngo rabo situation he. Bibiri ivuga mu Filipi watu ni he. Uyu muzee anipandishie Olivier changira nguvu nyinshi. Haleluya. Wa mugabo we ndiko mvuga amazu n'amatongo umanura icyo ryanje wona utipe. Haleluya, haleluya. Biriko biraza. Igituma ndabivugira mu mbabarire, hari bihe vyovuga vyose ngira mvuga ubuvugishwa ico mufise sono muri mu bambere mufise sono nziza nishasha nibagoye. Bishop ntiyabagoye, hariho wa mubi adashaka ko mwakira, ntiyabagoye. Panze neza uyu mugabo nta kibi yagize. Haleluya. Abasenzi Bishop yavuze babe maso, iri jambo nirema. Hari abantu baje ngango gusenga Imana ibatabara amadeni mufise. Imana no, Imana ikiragutabara, yaje kukugenderera, yaje kwigaragaza mu buzima bwawe. Bwana asifiwe. Yes, niriya utuyigira ntiyagize. Zivuga neza zariko zivuga neza. Wa mubi nakeneye ko muvyumva. Ndiko ndumva buke buke. Hama Imana yara hari bandanye nifate ari umudayimoni muri kwati ndakira ivyo Imana ishaka ko nakira. Haranu bizera Imana, bizera Kristo Yesu, duzo pandisha mukono tuwo. Ariko tubayeho ku mugambi w'Imana. None bakavuga ivyo Imana ivuga ngo nta gitoro gihari. Imana yatanguye kuvuga kitarabaho, kiri mu kuzimu. Kubibuza ngira mvuge vyonona nivyo ngira mvuge, ariko ngo n'amatongo azogugwa. Amina, amina, amina. Oya, uraza karyoshe ngo n'imirima imizabibu nivamo vino. That is spiritual. Ijya mirima y'imizabibu siriya ni vino sha. Imana ikirabarundamwo, iri kirabashiramo. Umviriza akajambo karyoshe, bizokongera kugugwa muri iki gihugu n'abana bawe Bishop, n'abana bawe. Oya, hari abaguze, hariyo n'abanyazwe. Wiriga urasengera barira banyazwe. Uzo naho bagutwaye iki ngo bizongera kugugwa. Ivyo wari waraguze biragenda, bizongera kugugwa. Le 10 ans nziza. Haleluya. Jwana ushajenga nyumba, hii dize ya kufata utaongeza imba hapa uko na nyumba yako wewe, usinuzi kwa vitapiti. Haleluya. Bizongera kugugwa muri iki gihugu. Muri nimba utari kurahunga ibibazo turimo, uje Mozambique na Sauza, nuze tugusengera baguhe visa wende Mozambique Sauza, ukitawende atapa Bunjimayi Uvira, Imana guhezagire. Hariko abantu bemera kugonda kama musumari, bemera n'umushatsi uzobaveko. Abantu bavuga kama mbaya hatutoki, bijya barambije. Reka barambiwe bagende, reka barambiwe batahe, ariko abarambije tutaona mukono wa Baba, tuzobona ubwiza bw'Imana, tuzobona ubwiza bw'Imana. Bishop, Imana yavuze ngo nimujye mu gisagara murorere, wirindirirayo. Haleluya. Uko biri kose nuwaje gusengera visa, Imana imuhezagire, ndamuca intege. Nituze umunsi n'isaha, avuga ngo nzoza nk'igisuma. N'umunsi w'inzu yawe azoza nk'igisuma, naza kuguhezagira azoza nk'igisuma. Iyo bizoca, Imana ifise inzira igihumbi, nizikora nk'abana b'abantu. Amina. Ariko amatongo azosubira, azokongera kugugwa. Amina. Bishop, musubire mu rovoye. Kama mko munapanga kuuza place ya kanisa, murovoye, musiuzi yare mbili, muvire. Atawatumia maange, hazo mumaraika, muzokona n'umumarayika. Dawidi yagira yubaka Imana ata weye, reka tekana. Wubasa ingoro yawe, uri uw'abatu bengi, ariko uri Dawidi mwarindira umwana wawe.
imana yarindiriye Salomo. David il a évolué mu ishamba. Can you imagine iyo Dawidi yubaka umunyeshamba umugwanyi combattant? Dawidi yari mu kubaka yarushemo amahema n'ama poste d'observation n'abantu yari yangejenga kambi militaire. Imana ntiyashatse ke, muriko muranyumva bakunda, Imana ntiyashatse ke David n'umukuza wa kera, yaririndiriye Salomo umukuza mushasha, kubera si ivyiyumviro bishasha, ivyiyumviro binini. Salomo c'est un jeune garçon, il n'a pas évolué mu ishamba gwana n'idubu, il a évolué muri palais, n'umwana w'umwami. Imana iravuga David niwanyubakira uragira ihema n'ika militaire. Uru rupeti Salomo ruri évolué no kuri ama spaghetti kronyonyo arisoma ku berge, bari mubeba na cheval anavara gourde hapa naenda ku maternelle. Igihe Salomo, muranyumva, Salomo yambaye gourde mu izosi, Dawidi yari yambaye itopito. Imana iranka ko umuhigi wa matopito Olivier turiba amahembe mu rohero, nico tuma mwatevye no kubaka itamuhinduriye yoshira ibiti vy'imyembe ngaha mu rupangu. Imana iranka David na matopito yari angefanya madekoro moya hivi ya mushamba. Imana avuga ati David merci, inamwambia lakini David kona lara disponibilize budget nyene rupeti gwisema yagiye muri crèche yiga maternelle yiga ahantu hakomeye yarize ubuhinga. Ingoro ya mbere munisikie vizuri, ingoro ya mbere bita tente d'assignation, ihema ry'ibonaniro ryubatse umuhungu yakuriye kwa Farao VIP Moise. Hallelujah. Hallelujah. Am I talking to somebody here? Yes. Bishop, hari gihe Imana idutevya kugira izane abantu b'imikuza mishasha, kugira tugire ivyiyumviro bishasha, twinjire mu vy'Imana tugomba. Hallelujah. Hallelujah. Imana iramwangira David ya ujengi mu mutwe wabona idubu no Goliati matopito bisu ile ya Petero yaragifise imbugita. Yesu agira agende anapiga sensene kumbe jamaa iko na mberi. Petero yari sensene ya nyuma afise imbugita nga atari yo guhata ibiraya. Baraheza sensene Holy Communion ameza meranda kitipe bari kubagira meza meranda. Petero arabakota baje kumufata ntabone mukata no mubinyukiranye bacomose gutyo umukozi araza Markus ye Petero bayacomo imbugita fya. Yesu ati jo 3 ans ndakwigisha nkora ibitangaza mubwire ukubise nga utege nga Petero amubwira ati weye uvuga ibintu binacanganya ngugira ugende imbugita ni wagenda ninda zodutabara uko nabitu yako ngira ngende ngo ni n'umuzo genda ndabasige none byose dute hasi jamari bakena kiswa. Bishop, abantu bagifise imbugita bagira bazi shiri subiza inkota mu bwubati, subiza inkota nanda keneye amashini impundu, subiza inkota mu bwubati. Intambara yacu si y'umubiri, intambara yacu si y'inkota zo ngaha ngo ariko ibigwanishwa byacu ngo bifise ubushobozi bwo gushingura imari n'akarimbi ngo n'ikishizwe hejuru cyose kugwanyira ishengero. Pana Imana ikishira hejuru kugwanyira ishengero n'umwungere wanyu n'abungere banyu namwebwe ngo mufise ubushobozi n'ububasha bwo gufata ivyiyumvigwa mu mitima y'abantu mukabigomorera Kristo, ngo kandi mufise ubushobozi
bwo gushingura impari na limite financière, limite spirituelle, limite iyo ariyo yose n'ibyaterekerejwe mu miryango yanyu. Vous avez l'autorité, la capacité yo gushingura impari n'akarimbi. Nimushobora kubakira Imana aha hantu, mufise ubushobozi bwo kuvuga ati tunapanua chini, tunapanua hii parcelle, wagura amahema. Imana niyimenye ingene bigenza, irabanyagurira amahema. Nije nzozana abantu, nije nzokwagura, nije nzobikora. Bwana Yesu asifiwe. Imikuza mishasha, amatongo azosubira gugwe. Imana ntawe igisha inama abwira guhezagire, na Satani ntakugisha inama abwira gutere. Ko atakugishije inama, Imana nishaka iguhisha inama. He does what he wants, how he wants it, when he wants it, to whom he wants to do it. Nta muntu Imana igisha inama. Bwana asifiwe. Haleluya. Amazu, amatongo, imirima muzosubira mu bigure muri iki gihugu. Imana ibahezeke. Nimwicare mukomera Imana amashi. Sasa, haleluya. Naomba hii koti nitowe. Amen. Amen. Ajema ndi munsi y'uburongozi. Bishop yemeye ndakura ikoti. Nari imberewe nibaza ko amafoto bari bakeneye ya mbere bayafashe. Si ndoba. Amina. Amina. Yavuze ngo banyamuji ni babiri. Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe. Muzosubira mu biguri, mukagura ibirenze muranyibuka. Haleluya. Bishop twari tumaze ibihe byinshi byanse. Turiko turandambwiye ati Bishop, hari igihe tugerageza kubonana n'abantu no gutumira abantu, Imana ikabyanga. Ko haba ari igihe gikwiriye, il a fallu qu'on aille 10 ans. This is a starting point of new chapter, the new beginnings. Imana ikireba amatanguriro mashasha. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Sasa mbandanizaho narindi. Vino shasha, hari abantu bumva nabo umengo vini kuze, umengo ni iryoshe. No. Yeah. Rero hari abantu bakase. Vino ishaje iri bien fermenté. Ni yinywa abantu b'imboregwa. Hari abantu ikiyeri kitakibafata. Banywa ya indi bita kiki. Inaba kiki. Haleluya. Haleluya. Hari ibintu namenye vuba cyane ntarinzi. Je ndafise ukuntu ndabigenza, nkafata umudroge umwe nkamushira kubiri wanje tukagumana gushika ahinduke. Baba bose nabo tungana imyaka. Umwe azorongora isamedi. Twari tumananye 2 ans ari mu biro vyanje adasohoka mu rupango. Ubu n'umukozi w'Imana yarakoye dimanche azorongora so samedi. Amen. Imana ikimpundi abose arabazi Bishop. Niwe ariko arambwira ngo kokaine na kama ni fairo kama ni nini. Ngo ari niyo mukunyo ngo uyisiga ngaha. Ngo unapagara tu hapo unasikia swing. Ngo cyangwa ishira mu gatambara ngo cyangwa uri mu ijuru rya kangahe. Abo nibo banywa vino ikuze. Ubundi buyoga bwose nibukibafata. Hata wamtupe mu yaira nani ujya mu kama ni ijya mitongi ya mu brasserie niyo bafata. Banywa ibindi byo kurundi rugezo. Hariyo n'ibindi muri Amerika bimaze imisi anywa agacamaru ku isomene. Bijya ni vino ikuze. Banaifermente. Sasa hariho imikuza, that's what I want to talk about. Hari imikuza na vino. Uko umukuza umaze igihe kirekire ufermenta imivinyu, uragera hano ukavyimba. Ukaba iri urusato rutakiba
kenshi ari nshasha ukuyemo vino ikisubira kumera gutya. Maju iri fermente imyaka mingi ikakimera nko mu bindi. Ibisigaje rimwe ushizemo vino nshasha igakitangura fermentation, ikitangura kakakaka gipasuka. Alléluia. Sasa les 10 ans mumaze 10 ans ya fermentation. Vino rero kwigenda ihura n'ibintu ijya myambiro nikigenda ikomera igacigira vino irura ikaze iboreza. Mumva icyo ngira mvuge 10 ans mumaze hari ibibazo n'ingorane amashengero ducamo tugaca tuba bita tugakara tukababara. Hamwe unavuga sema amen. Hapana, sinaje kubwata ngaha. Tukeneye iki Imana ivuga ngo pasiteri aradutevya umwanya. Bakristo banakuwa nani umururazi ba pasiteri. Sasa ibibazo baciyemo abamudesevye uyu mugabo nimba mwe mubabaye uyu mugabo we arishawoza abakozi b'Imana barahura n'ibintu au fur et à mesure bakaba vino ikuze. Umupasiteri agakara, umupasiteri na yambi naisha kubera avuga hariyo abapasiteri usanga langaje shageuka ngo abakristo tunabazoea tunabayo kubera yarabaye desu, yarasengeye abantu baramukomeretsa, yarahezagiye abantu baramuvuma, vino ikagenda irakura. Muri twebwe mu bakristo bari tupiga amaprofesi acenga, bari tubeba magari mafaranga manini, bangine bari baviore baombaji bita. Hariyo n'umuntu kusema abapasiteri acashavura iko na muhari yarabaye bita, ni vino ikuze kubera maze 10 ans de blessure, 10 ans ya ma déception, umubabaro, bigaca bituma rero twahindutse vino ikuze ikaze. Wavuga dukora iki? Ngo hapana, ngo nta bantu bashonje muri eglise. Abo n'abakirisu babaye vino ikuze. Bisho ntibagorana, barakomeretse, barababaye. Harabo twababaje, natwe baratubabaje. Hariyo n'abababazanije hagati yabo ngo miye nirudie mukorare siwezi ngo mpaka Yesu akuye tukwa kanisa korare miye ngo amakorare jewe n'umwambiro uri vini kuze. Ngwisaku zo mashengero jewe ngwisaku ndaingia banamaliza natoka ngo nanone kuramutsa nzora nicara hafi y'umuryango. Uyo n'umwambiro urakaze, warahindutse, nta buntu, nta iginyo ryawe turiheruka tungari tunaanza kanisa. Yambi hari abantu tunatunza mu eglise bishop yajya twenga aryohewe anezerewe ari present mu bintu byose anafurahi iko bien, alishatoka kukiti ya kwanza anaikara avo marke prego kule nyuma na muhari mwingi tuza maboko. Acha reka harabi Imana yatabaye habatoki mu kanisa bakutuka umurango nitoke niende muhuye muri ville shalom 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 uratari muri SGCC ngo ndiko ndavyiyumvira. Bishop arinzira ngando ndapita abapiganagi aba. Haleluya. Mbiro muri kumatisi wewe ari karavu si wewe mubwire. Hii ni 10 ans y'umwambiro. Muriumia sana, mwarakomeretse, mwarababaye. Nimba tubana muri iyi si ya Mungu mutaba mu ijuru. Kama eglise yenu iko duniani hapa, muriumia. Amina. 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 Aha, abantu bicaye kubikomere.
n'umuntu ngo ntarakizwa wamenga urukundo ruzi mu isi ngo mubakizwa ngo hari ubujyajya. mon frere, nta bujyajya buhari, ni imyambiro twahuye nayo tuca tube vinikaze. Pay attention kuri uyu munsi n'inyuma y'ibi bihe murimo, muko ku masanganzira, muko ku masanganzira. Haleluya, haleluya. Haravuga ngo Bibiliya ivuga ngo ariko Imana ishimwe ku bwa Yesu Kristo ko mu gihari, ko mu gihema haracyariho ibyizigiro. Hari ibyo Imana igira itangure gukora muri new chapter. Bwana asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hariho ibintu kubera mu byumve bingahe vino isobanura. Haleluya. Joy, abundance, shalom, new creation. Vino, bavuze vino isobanura prosperité, abondance, amahoro, umunezero no kuba icyaremwe gisha. A new chapter. Shase kameme mugire ivyo mwanditse ko yo turi muri prophetic anointing, handika abari mu mwuka. Haleluya. Hale mbwiriho muri kubati ja mu mwuka duga gato. Amina. Mwabibonye. Prospérité, abondance, la joie, la paix, niyo shalom. Alors que shalom itekeye vyinshi na new creation. Vino isobona kuba icyaremwe gisha, parce que bama bavuga batavuze vino sha bavuga vino ishaje. Here I'm talking about new wine in a new wine skin. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Bishop bongo bitira ngaha Deuteronome 11:14. gusubira mu byagezwe. Mugabo Bishop abagabo sinzi gitumiye yiha isemi ni Sinzi byagoranye byo ari kitabo. umwami abahezagira abasenzi babandabiri. Aha. Aho. Gusubira mu byagezwe 11 ku murongo wa 14 haranditswe ngo igihugu cyanyu azokirekurira imvura mu bihe byayo. Womfasha aho hantu hari igihugu cyanyu hanshirira ishengero ryanjye nkunda cyane ga Bishop. Ndakwemere ko kandi bivuge cyane. Hari ikintu Bishop bita contextualization. C'est-à-dire contextualiser la parole de Dieu. Yego. Byanditswe hariya byandikirwa muri kiriya kibanza. Mugabo no musi jewe I'm contextualizing. Yes. I'm going back thousands of years when they wrote it. We want to bring it up to this place. Yego. Ivyo bita contextualization. Aya majambo nyene ntarikabwirwa Ariel Sharon wa premier ministre wa Israel. Arikabwirwa abantu muri ngahi Bujumbura mwe spécialement muri kino kibanza. Muri ko muracelebra 10 ans. Aya n'amajambo ariko arabwirwa. Umfashe rero hari Israel. Uhanshira ishengero ryanje nkunda cyane tuko turacelebra 10 ans. Come on Bishop. SGCC. Yes. Yacu. Yeah. Azoyirekurira imvura mu bihe vyayo. Yes. Imvura y'agatasi. Yes. Ni yurushana. Kugira ngo tubone kwimbura masaka yacu n'inzabibu zacu za vino n'imyerayo yacu y'amavuta. Amashi menshi ku mwami wacu. Glory. Urayifise mu Cyongereza? Batayifise aburugwa ko iravuga neza. That he will give the rain in imvura. For your land in its season. I love its season. Ngo mu gihe cyanyu. Simwe peke mko muna celebrate 10 ans. This is your season. Ngiro mu itaranye it's your season.
ngo the early rain, bavuga ngo and the later rain. Sinzi ko muvyumva. Ijya twisa gatasi n'urushana havuze ngo azobaha imvura mu gihe cyanyu, ngo mu mvura mugitangura azobaha imvura, no mu mpera azobaha imvura, muzohezagirwa mwinjira, muzohezagirwa musohoka. hari indi giri kubunyenere naho turi Iyi ni ya 10 ans. Bwana asifiwe. Hallelujah. And your new wine and your new oil. Uyu mugabo Imana igiye kumushira mu yandi mavuta mashasha. Imana igiye kubagira vino sha. Bwana asifiwe. Nariko mvuga ko rero iyo uvuze imvura murabiherera muri wine na oil. Ahantu hose bavuze wine, they are talking about prosperity, la prospérité, abondance. Abondance mu kirundi cyo bita umusesekara. SGCC muriko muranyumva gwe. Mutanipa carte ya mu eglise. Membership. turakumva papa. Bwana asifiwe. Oh my God. Ngiro muri ko ati numu SGCC nawe pastor turamwakiriye. Muranyakiriye je nta nyigisho mwompa. Izo mse zirakwiye. Nibisebe bise nibikomere turabisangiye. Nigiki kandi. Nkeneye kuba muri iyo mvura y'umugisha. Nkeneye kuba muri iyo musesekara Imana kirabashira. Amina. Prosperité, abondance, shalom, new creation, joy. Amina. Oil, amavuta iyo ni hanyuma. Yesu Kristo nashimwe. Ainuriwe Bwana Yesu. Nuvuga ngo ibihe Bwana asifiwe. Sasa ibikomere, ibibazo, ingorane ishengero ricamo, insaku zihaba, les blessures zihaba, abagwa, abatsitara, abivanga. Hari umuntu muhezagira mukagaburira mukubariha akagenda arabatuka, akagenda avuga ngo munsi y'ipodium hari inzoka, muri abasataniste, narikula kanisa muri mugaburia. Birabaho. Munafanya mariage mutu, munamubariki samedi, lendi anatoka mu kanisa. Umuntu anakuya ondire alikuwa na bekie, anauza gari ndo anasezera kanisa. Alikuya na godasi natoboka, munamuombea anauza, akachagura simple ya bien, akianza sirtai niyatangura gutora makosa y'ishengero. Kare muvuze musengere watu wangorana na rara hapa, Imani tanguye kumwagurira na ikara kure nyuma. Mugikorane arikanywa kafe muri ville. Nasabye nchangaha bishop. Jena namubwiye bishop ndavurugana. Ndavuga ukuri kw'ijambo ry'Imana. Imana irambwira umbwirira abantu banje. Bamwe benshi barabaye vinikaze kubera ivyo mwahuye navyo, bigaca bigerekwa kuri everyday life ya inje. Nyumbani Bresire, matongo Bresire bariuzisha, bakwa baba yako ya mama yako bavukana orje, muravukana meha mufanani, bamwe ni barabu bangine ni beusi, banauzisha wanakuima hata 10,000 ya mufanani. Ukabona abantu wafashije barifuka Canada haba hata simu kidogo ni kutukanana tu, ngo mugoma muvuga ngo tubarungikire, akibagira gisarira ra kwenu, ari kukuria bugari yako na maharage na ndore na rengarenga za mama. Amukushibaga kwa Patricia. Yanabona ivyo Imana ikugiriye na bikeya, anasema anatukana na ponda kubera Imana nayo ntiyamugishije inama. Hirya yejo anaanza kuona mu televiziyo, aliyachagarisha katisha convocation, agacha kubona wicaye ku meza meranda.
ivyo bintu vyaragize abantu bahinduka vino ikuze ishaje. Les blessures za mu mafamiye, les blessures za mu inchi, piko batu wanaokokaga ni mutusi ni muhutu ni mutu wa originale, agwe pasteur hano wakore kwa pasteur hano wakore mwema hanashika ngo hari ubwoko budakizwa kubera bari mu wiya bakwabo. Ninde biciye gusumba Imana? Biciye umwana w'ikinege, nta wundi yari afise. Uriki wowe bari kuwiya, Imana irungi kumwa nawe nyine aje gufasha, aje kubacungura, bari mu coma biso. Cyo tumagiye karefa 30 3 arienda sirudi mwe munazi uwo mutabona niwe mushobora kubana arabazi. Mwe ntazuru agira, nta mubiri agira, nta ntetere, nta mushasi muremure, ntaki aba muri twebwe. Nawe apime yambara umubiri mpwemu tutamucoma biso. Nakirudia nawe Yesu azogaruka uko birivuga hatafika, azoguma mu kirere arondera uvuza inzamba badupandisha ngo ivyo twambaye byose bisigare ngaho. Aratuzi zambuka itari yabose tugana ayo nagorewe mwisi vuga ngo umwami wa Bibiri vango azobambura iyo mubiri kwa zuwa nini? Hari ibintu bitekeye mwashaka ko biguma ngaho. Azotwambika uwundi mubiri, azotwambika uwundi mubiri musha. Utipe abivuza muraraba ko tutasangiye papa tutasangiye mama. Hari ni yuwa ujama. Haleluya. Azotwambika bisha. Hari yenda ricomoka. Rero amina. Acavuga ati ndabasize mwisi. Haleluya. Hariko sindabataye ngo nzobaha wundi mwitsa ibizobakomeretsa azobirura. Mpwemu yera azobirura. SGCC muri imyaka 10 bikomeremwo byose mwaronse. Mpwemu yera yaje kubirura, yaje gukuraho vino yose ishaje, yaje kubagumbira, yaje kubaha hag ikizi bikomere, yaje kubaha yambitagira ubujyajya, yaje kuvuga ati ndagukunda biri pure biri originale. Yaje kwina ngo SGCC amarira mwarize mu myaka 10 muri zindwi zibiragiye kuyabahanagura, agiye kuyabahanagura muko mu restoration ariko arabaformata. Nimba waratinje ukaburi ngaha n'uyu mushinga nta haleluya, ariko arabajana mu bihe bishasha, arabizi neza muri kuwa blessé. Bishop urarondera umunsi baharirana abantu bawe, ni ubitangaza pana papa kira muntu wese azi umuntu icyo bapfuye amurondere inbox ameti bujya na uranda gufata nabi dusangiye ishengero nisame barakuvuze ntacyo nagize niriponda na miye be clear. Kubera iki? Mukureho mururazi, mukureho amarabaga n'injebejebe kugira ngo vya matongo mashasha, ya mazu mashasha, vya bihe bishasha, hari izindi seta zibakurikiye mutaona utukufu wa Mungu, muzobona ubwiza bw'Imana. Haleluya. Niongee kitu. Ongea papa. Kugira ngo Mpwemu yera. Ongea papa, navuze turi muri Mpwemu. Turi muri Mpwemu kabisa. Kwa Mungu nateguye yuko hazobaho gusabana imbabazi. Haleluya. Ivyabona vyanje ni bariya baririmbye hariya. Nabanye nabo ku munsi wa 4 bafise umunsi birirwa mu masengesho. Nari maze igihe kinini hafi imyaka nk'ibiri ntaza kubaraba. Ngenda kwirigwana nabo. Igikorwa ca mbere banyakiriye nakoze. Nabwiye nti tora umuntu uzi ko mushavurani usohoke kuko papa ntabwo ari busuke vinosha. Hari abantu bakicankana bafitani. Utore n'uwakubabaje indirectement atabizi. Umutore
na jewe nimba nakubabaje kundabanda tubitunganye kuwa Mungu kubera ari wo munsi muzo mwabirukanye mwese abona tumiye hazoba hari umuryango nico gikorwa narifise Imana niyo cabona nimba nimwumve mpemuye ikintu ari karavuga. Haleluya. Amashi menshi shengero ry'Imana. Ivyo bikantera intege nanze nguva ko ari Imana iri kiravuga. Ntishaka mubikore gusa, ishaka mubikore kugira muyihe aeroport ahigirize kwa Teresa kugira nayo ikore ivyo ishaka gukora muri mwebwe, ngo ishoboye gukora ibirenze cyane gose. Ephesiens 3:21 ngo gukora ibirenze cyane gose ivyo dusaba n'ivyo twiyumvira. Bwana asifiwe. Naho rero avuga ati iyo vino ishaje Imana kirabahamagara. Haleluya. Bishop, urana iri shengero ryanyu Imana yakene kubaha iteka muri iki gisagara cya Bujumbura. C'est pas hasard muko muvire, simwe mwashatse kuba hano. Imana iratoranya ishengero ikamenya aho iri place. Ishengero riri mu kibanza Imana itarishakamo rigenda risubira inyuma rimera nabi, naho uriho muri yaridi w'amahera rirapanga. Amashengero na maka militaire dans le monde spirituel. Mwe muri mu karere rero katoroshe Kabondo Kinindo uri nugutu yumvizo muri Magirana. Sasa nukuvuga ngo ivyo Imana ikirabajyanamwo bihwanye naho muri centre ville. Harabo yarungise kucunga town kure niho ndije nikirindira Imana yampaye. Amina. Hariho nabandi miburo ari hariya uwari ngahejo Imana. Haleluya. Miburo ariko aragura ahantu hanini ma 500 million ariko aragura ishengero. Amina. Bwana asifiwe. Imana ishaka rero iyo vino ishaje ukuremwo injebejebe n'amarabaga kugira ube a new wine. Bwana asifiwe. Nuvuga ngo vino ishaje isazishwa n'ivyo rero. Muvuze ngo mukeneye kuba vino sha nuko arivyo mukwiye kurekura, nuko arivyo mukwiye gutunganya. Haleluya. Utwo tuntu twose bajya bariyemera ngo bajya n'ababose bajya n'abaki apana usikubari ata bibarutse umuntu selo hari hano numvise ngo ntibagendana ta parking. Umuntu avyaye wa mu eglise abakuyizwa kuna parking unaishi kidumbu gwececeni habakuyi pana negative. Izo ni njebejebe nugukomeretsa abandi bene data. Bibiri ivuga ngo muri Kristo nta mugore nta mugabo nta mutunzi nta mukene nta ukuze nta muto, twese turi umwe muri Kristo Yesu, tugaca twubahana ku vy'Imana yatugize. Bwana asifiwe. Ivyo byose ni ibintu mushaka gukoropa no gukurayo ko aho Imana ikirabajana ni kure cyane kandi harakomeye kandi harahambaye. Rero imikuza ariyo mwebwe. Imana ishaka ko mu mikuza mishasha. Vino that is in you. Haleluya. Imana yashaka rero ko muba imikuza mishasha. Haleluya. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Sinzi ko nsomera indirimbo za Salomo 2:15. Indirimbo ya Salomo ihute 2:15. Indirimbo ya Salomo ihute haranditswe ngo nimudufatire imbwebwe. Yes. Twatubwebwe duto twonona imirima y'imizabibu kuko imizabibu yacu ishuritse. Imizabibu yo muri rishenge irashuritse. Harageze ko mwimbura. Tutubwebwe duto utubwebwe rero tutubwebwe duto tunaribisha. Mugabo nagenda abwira ijambo rimwe, umuzabibu wanyu urashuritse. Harageze ko mwimbura STC. Haleluya. Haleluya. Mufasha amashi ku mwami wacu.
wirinde utwo tubwebwe, wirinde utwo tubwebwe. Je Imana yaramuje kwidoga mu bihe twaba turimo sinshobora kwidogera igitoro, sije nakizibiye se nakizanye nidoze ntikiboneka, nidoze ntikiboneka. Mbe turi bato batubwiye ngo bitakuraba uraba he? Ni muri abana b'Imana barizo muri ko urakitije wowe. Hari utubwebwe tutubuza kwinjira in the blessings. Hari amajambo uvuga mato me anafrene, warugeze kwimbura ugatutebera ku murima biraho birashuritse, me uri kuvuga uburofa, uri kuridoga, uri kuratuka abantu, warahaye abantu bazokubera Imana. Nta muntu numwe ari charge yukukuduza wewe. Mungu iko na dossier yako. Imana ni alfa na omega. Reka nawe bari mwene wanyu ni miliarderi, sio Mungu. N'umuntu afite imwemu, umunsi umwe zosohoka tunamutia mu sanduku. Mugabo gatubabara ngo ntibambona, ushaka ndakubone. Nani tutashinda na madosiye batuo. Abantu bagenda ukubana mu miyaga bamanye dosiye. Shika dosiye izane mu bwami bw'Imana. Vuga Mana, wowe ubona aho abandi batabona, wowe ubona kure aho batabona, wowe ushika ibwina mu mitima y'abantu bose, wowe ushobora guhindura ivyiyumviro vy'umuntu. Ndabikweretse. Hari abantu Bibiliya ivuga ngo uko wiruka wigwanira ndo unacoka, ariko kugira holeme niko Imana itangura gukora. Bimwe mu bitubuza kwimbura imizabibu yacu n'utubwebwe si ibintu binini. Urana umuntu harewi ntasambana, simboregwa, sumusuma, mehaevoriwe, anaumia. Apana bigerage, anaumia, anachubuka. Hari abantu ba expere mu tubwebwe, hari abantu ba expere mu gutukana, mu kwidoga, mu gushigikira ibinyoma batazi. Bavuga umuntu akabishigikira, yumva isaku ngakase ngabivuga nko kumengo ilave kisa yavyiboneye n'amaso, kumbe banamutia blague pale. Hauwezi songa mbele empaza na van, haiwezekana. Ni muvinyu wa kera ushaje, wabaye bita, ubabaye, uguze umudugu uridoga, uguze inzu uridoga, uvoyage uridoga, ikibaye unakura muhari, ikigize nani, ni danger. Couple wabona iri kiratwenga akavuga ngo reka shango bijya n'ibinyoma. None tufaye nini sasa? N'abantu bagitwenga, abubakanye basigaye bagendana nk'abapolisi n'abasirikare. Umengo bari muri rewe anava marche de. Kubera mugiye buke batakusema. Utatwenze ngo mwabonye bamufyunza isura. Batwenze ngo reka shano bujya. Sasa bafaye nini? Utubwebwe. Ugasanga ibintu abantu habakubiye uwaga mu dunia, ndo tunakutania nabyo mu kanisa. Ijambo gutsitara naryumvise nk'ijijwe, naryo nari numvise mwisi. Mwisi munatsitaye mwabihereza aho nyene ku ngoro y'umugambwe kutere pigana bicwe mambo kwisha. Bacu umurongo gutya. Marizana, watu kupigana aga bisho. Yamye ari umugangi mugabo uyu kuva kiri muto. Haleluya. Amina. Hari abantu bari bato bafite tekinike. Nk'uyu dugwanye bacavuga ati mindo ndakata mustari, ukagenda utwaye amaguru pra chino ugacumurira. Kandi muhejeje mwacha muja gusangira nadanganya bishop. Me tunaingia mu kanisa bujaja. Biza unawekea mtu asira. Umwana kaza kwiririmbira ngaha ugaca wicara. Kujya mwana ndamwanka. Vya vrai. Uwundi aririmba ugacuguruka ukaza no gutanga. Uwundi yagira munachagua watu mukorare. Wakukubariki na muhata kubariki. Ni yeye au ni onksio ya Mungu inatubariki? Umukozi w'Imana yahaguruka ngo jewe ngatari pase yigishije, ngo jewe ko vrema ngo uyu munsi ni nkuko wampfiriye gusa. Wagupfiriye gusa nyene. Tubwebwe. Tunafrene atuingie mu anointing. Hatuingii kwimbura ivyamo. Utapanga 50 ans. Ukufe wache bujukuri panga.
nyumba ya kupanga, ugasohora umwana mariage ngo nasohoye umwana, unapanga 50 uri kuyamuvire na 16 mwapfuye iki n'Imana. Bitugani ibi ni mwirinde utubwebwe duto. Zote muzosanga umukizi wakunywaga ipombe, afaga izambi na Biblia yake, anagonda kichwa inaenda misaya iko hivi miaka yote, ni sanduku wazo muhambamo iko na 30 cm sur 1 metre. Utubwebwe duto. Ku maombi ni mihari, mu maombi banajifungania mu madirisha, ni mugabo yagize musengere vyu sio maombi, ni rusaku n'utubwebwe tubera mu hantu hatabona. Twirinde utwo tubwebwe kugira ngo imizabibu yanyirashuritse iyi myaka 10 ya kufata hivi batakusema juu ya benediction, barisema bitu abanani bagiye kubavuga kubera ivy'Imana ikirakora. Apana utubwebwe. Haleluya, haleluya. Utubwebwe turabuza abantu b'Imana kwinjira mu mirima yabo ngo bimbure ibintu bizima. Irabora ikagwa hasi. Harano yabwiye Abisirayeli ngo ntimujye ivyimejeje, mubireka bahita babige. Vinosha mumukuza mushasha. Turiumia sana miaka mingi. Umviriza ikibabaje rero. Nta muntu numwe azoza ni weye unashika decision. Ukavuga ati from today sinzosubira gutsitara, sinzosubira kubira bitandaba, mina taniangaliane na Mungu, hama nkunda abantu. Nusabe bagukunde, we bakunde. Your assignment, love people. They hate you, you love them. Bana kusema unabasemea. Wumvise wakuvuze mubariki, mpe hata 100,000. Mwambie wende ukure ukunywe, hiyo ni njara ilituma unaenda nisema. Anakusema unamusororea. Anakutukana unamubariki. Anakuponda unamunyanyua. Ikibi ukinesheshi chizi. Tena ataendelea nasema akuponde. Mungu anasema nguyu mwana wanje nkunda kamimba. Banakuponda. Mungu analeta ba Gabriele na ba Mikaele na ba Serafi. Banakupandisha. Ninde yovumu w'Imana itavumye, ninde yovumu w'Imana yahaye umugisha. Hitamwo gukunda, ntibagukunde birabasha. Hitamwo guhezagira, ukuvuma ntawo kuvuma. Niyakuvuma ataye energy zake na pepu zake. Kandi uyo muvumo très dangereux, munyumve abantu b'Imana. Ukavuma uwahezagiwe n'Imana, umuvumo uramushikira wiseke kuri ya mavuta twasoma. Niyiseka kuri onction, uyo muvuma ntubandanye, utakurudia eko forward set. Nijo tumevuze tuwabike n'utubwebwe bitayisha na ibyo. Uwavyinshi abiba vyinshi azokwimbura vyinshi. Haleluya, haleluya. Baniteze ko nico tumatanguye mvuga nti murankunda. Amina, amina. Igituma ndabakunda nuko mvuga ukuri kose kwambaye ubusa. Haleluya. Erere wagize no kumpamagara. Iyo ni greatest mistake. Haleluya. Nta wundi uzohamagara nkanje. Mini ko inike ntawe nigana. Amina, 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 amina. Imana yarangaburiye mu bugaragwa, yarampamagaye ibintu yankoreye ntavyo nakoze nkorera amahera menshi. Bwana asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Utubwebwe duto duto ngiriwe muri kumati twirukane. Bishop, tutubwebwe niturinda 40 jours ya maombi. Oya siyo Goliath.
hapana. Ntiyagire uvuga ngo ndi mu mahombi mu gifungo ngo twatubwebwe duto duto Pasteur Eric yatubwiye ntibisaba igifungo atsa rusaku. Sibinaisha. Umuntu aje akakubwira ibintu, fata telefone umbwire ngo ngari yapatsa ni muite. Pasta ho parere. Madame Alice iko anasema ngo yebanza ubireke ivyo unzaniye utubwebwe duto duto iwanze ntitwinjira, urasubira nyuma utubwebwe wajuzanye. Pasteur atabimarizi ya papa iyo marusaku umuntu kiyarabisha amasaro y'abato. Abantu wanaikala bien na watoto yake wako wanakura, unaleta marusaku ya kukanisa musalon wiza kujabe. Unakutana mtu Kinindo, useme bya unataka kama ni probleme bazikemure. Utanize kubeshira mama fulani na mama manani na mama nani. Fika piga mtwaro wako, mimi naumia. Niazime 3 milioni ongezeni uze gari. Point. Usianzi kwanza kuponda ungini musezi ya hundi. Kono ni zina kweli cyawe gemegwe. Achana na tubwebwe. Ngo nabonye umuduga wanaka warenganye ngo ariko nabanamuke mu gari uko woko eta civile. We barisinye kwako. Jana fashe decision bishop. Hata nikiona mtu iko muzambi, siko Mungu, siko anje, siko Mikaele, siko Mpwemu Yera, naendelea tu niko nafasi naenda. Sije nafuye ku musaraba. Uwafuye ku musaraba bonera vyose cyarimwe mu mwanya umwe. Fitsi ivyo yantumye umusaso ntuma ati cungira abakora ivyaha. Nzombwa ati mwami warantumye hisani sawa. Ugira unyice suni uwe tu bien. Amina. Hariyo verse ndayibaha ivuga ngo bayindabire mu gifaransa mfasha cyetse occupe-toi de tes propres affaires. Ni verse dufise je na madame n'abantu bo mu ishengero tunayipenda sana. Ni verse irabivuga ngo ko twe twakiriye occupe-toi de tes propres affaires. Sasa uyu wa ma verse akwe naye abirondere ni muri Thessaloniki umengo. Ega je verse ntazahiri si icyaha nkoze. Mindo niyandika Bibiliya. Hona. Ni jana yandise. Niho narigiye bayandika. None verse ibuze sindi pasteur niko pasteur full tank. Ivyo zinda Bibiliya ukuri muzi. Haba ariko mugendera. Kama niko na verse mbili ni zangu. Bari niombeaga ulikuwa hapa. Matayo alishatende. Nababwiye ko nzi verse ivuga occupe-toi de tes propres. Je m'occupe de mes affaires. Et je continue. Alléluia. Alléluia. Biriva ngo wiba ntakongere kwiba iyo ndayizi. Akoresha yiwe maboko aronga ivyajya n'ivyagaburira biwe n'ivyafashisha abandi. Point. Nabinzi indi verse sinzi yo banshira bishop. Birabasha. Bibiriva ngo umugabo atagaburira bo mu rugo rwiwe ngo ari inyuma y'umupagani. Imubwire Abitesalonika ba mbere igice ayirete mu français ayishire muri français. Abitesalonika ba mbere igice cya 4 umurongo wa 11. Yego nyeso. À vous efforcer de vivre en paix, à vous occuper de vos propres affaires. Igereza au pasteur. À mettre votre honneur à vivre tranquille. Si muishi salama. Mungu iko anatuambia bishop tugiye kubaka amazu kugura matongo kugira amaparcelle na uri mu nsaku z'ishesheti ngo shesheti ya pasteur kwinatoboka ngo bisi nabati yahaye ngo pasteur naye ngo hageuze hatu arikini situishi salama. Haleluya. Haleluya. Mbwira muri kumati tuba amahoro tubana amahoro. Umuntu akaza ngo jenze ibintu byinshi none uzi byinshi ibyo nzi urabizi. Et à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé en Christ Jésus.
Use your hands. Make money. Hata maneno, make money, pako lare hapo nje. Sasa iko kuna museri umugabo injiji milioni nka 100 zinjiwe makamyo akeringiza bitu byote. Nuwa taxi vero ziringia. Wako tuparengo amahera ngo hakuna franga bayinjizuriye. Trafa iyi ni Bibiliya. Niyanditswe atagitoro, niyandikiwe mu Burundi nababwiye contextualization. Nuko nizera ko travailler de mes ça va rapporter. Nimba nize kuvivre tranquille, ta vivre tranquille na bibi yangu. Nuwa mvukana, taweza kufana njara Mungu anakuambia ampe, nije na musonzesheje. Nta mugabo muzi arenda kusaidia ngo isanduku isezerano yaguye aje kuyifata. Yaciye apfa. Hari ibintu tujamo bitaturaba. Nari vy'Imana birakuhitana. Abarongorwa na mpwemu nibo bana b'Imana. Wewe turi mu gikorano uri kuzana ngo imfuvyi n'abafakazi. Turi muri periode ya celebration tuko mu bitu ya mfuvyi. Niho atavuga ngo mama naka ngo ntibamwibutse ngo nkubu bamwirukanye mu nzu. Imana irapermeta ko n'abapasiteri batwirukana mu mazu. Muhari muri ngaha banafukuza pasteri Hasemi. Uvuye kuvuga ubutumwa nakubise si mwasi yalipa nyumba Olivier. Unabana hivi ngo atumwe nyumba akuye unatoa bitu. Nageze gusora ibintu nabitia inje. Mwenye nyumba muhemu yeraka mukora ko ngo pastor. Ngo tunagize ubwo rudia bitu mu nyumba. Ngo mwe ba pasteur mnatiaga boka. Nifukuze sana uta. Nifukuze wataipiga sezi nyumba. Abayibeba tu inaishi ndani pasteur. Baisilamu walishatuebea marwaye. Na watu wanakiona wambeo na wapiga baraka bagaheza giko. Umuntu akaza kukubwira ingene naguze parcelle nshasha. We basha kwandikia message. Pasteur turashaka inzu. Aje kukubwira gushima Imana ariuza nyumba. Wamuheza giko. Agiye gukora ikibazo unamwombea hivi anaenda pasteur bari nipokea moyeme. 5,000,000 ndo salere pasteur. Na harudiagi abo rero dime bapanagi apanga dima kironga 300,000 banampiga salary ya 3 million ngo pasteur ngo ndiko ndayegera urayegeranya atarudiaga ngo amawe je bagabanije abakozi ukamuraba unasaho uyu gisiko duheruka ikwanaria aronse alipotea na ndo munanzaga mamivinyo munayachanga na mai na masitro juu salere iliongezeka. Baranyicha ndapita nyuma ya nyumba. Haleluya. Utubwe ni tubitu duto. Turabuza umuntu ko yimbura ngo umuzabibu wanyu urashuri. Nivyo naje kubabwira imizabibu yanyu umuntu wese yumva ko kwa mu ikanisa harageze ko wimbura. Harageze ko wimbura. Ngo ubutame bwanyu si ubw'ubusa mu mwami. Ibintu byose mwakoreye aha hantu Imana igiye kubashumbusha. Imirima yanyu haleluya irashuhuritse. Imana irashaka mu rovoye imikuza yanyu. Ndiko ndarangiza imikuza yanyu haleluya muigire mishasha. Bwana asifiwe. Haleluya. Ndabira Psaume 107 verset 37. Amen. Zaburi 107 umurongo 37. Babibe imbibe batere imizabibu kugira ngo bironkere ivyeze bikikimvye. Amina. Amen. Apani ils s'ensemencent des champs, plantent des vignes et ils en accueillent les produits. Aha, havuga kugira ngo mwimbure so your fruits may increase. Nirindi jambo ngenda abwire bishop. You will increase. Muri imyaka 10 girize. To increase no kwaguka, no gukura, no kugwira. Mugiye kugwira.
mugiye kugwira, amakirite yanyu azogwira, iki kibanza kizogwira, ibi byo mukora bizogwira, imiryango yanyu izogwira, ububiko bwanyu buzogwira. Imana ntibikuva ntaranayisoma ko atariyo. Yanahise byabaye Nehemiya. ariko abiteze uhoraho Abiteze uhoraho bazokwama biyubura mu mu nkome zisha. Abiteze uhoraho bazokwama biyubura mu hari umuntu yiteze uhoraho ngaha muri hano gayemwe. Hallelujah. Umve ndababwire, mimi nilikuwa kuambia neno la Mungu, sinaje kwigisha amasakaramentu n'amadurujansiyo, naje kubabwira ivyo Imana yambwiye. Ibi bihe byanyu siyo byo gutegura inzira. This is a prophetic moment. Muriko muragendera muri prophetic moment. Hallelujah. Bavyita momentum, theological language. This is a momentum. Muri momentum yanyu. Kandi ndabingize bene data, tureke ibiriko biraba ngaha, mushise mu mihana yanyu, muryoherwe, usuma inyama uje. Ntumbaze ikiro cy'inyama biragusha, ariko ugiye ku isoko ziriyo. Mbere urazi ko mushaka kubonona amahera, awuzi atanyama batoto, ngo zirazimvye. Mugabo gatuhitana esharpe ya 30,000. Ngo inyama zirazimvye. Jukesho ni gikorane esharpe ya mupya. Batoto kono kurandore. Ikindi kirato ku statue kiona na kakanzu na kapantaro bakakakuzanira muhira. Ukabona muhaye make avance kwanza ni 80,000 au sasa ngani. Burakira 70. Mengo inyama zirazimvye. Ari ibintu bari tutraumatize, sas diabolique. Bishop muri mu bihe by'imisi mikuru. Ni munezegwe, ni mujye, ni munywe, Imana izobikura kuri mwebwe sindabizi. Gendera mu bihe murimo, gendera mu bihe Imana. Umuntu wese agendera mu gihe arimo. Ukabona bashonje atana nabo, nuzobagaburira bose. Na Ethiopia bariho na Somalia bariho. Muri mu bihe bya celebration. Celebrate, hallelujah. Let us celebrate the Lord. Mumaze imyaka 10 y'umugagahinda n'umubabaro, hamutendereye ivo nibizo kwa mabiruko birarangiye, amarira warize nibizo kwa mabiruko, nibizo kwa mabiruko, amarira warize nda yahinduye indirimbo nshya. Abiteze uhoraho muri ngaha, Bwana asifiwe. Abiteze uhoraho honuve bazogirana, bazokwama biyubura mu nkomezi nsha. Bazokwama biyura mu nkomezi nsha. mu nkomezi nsha, apani zishaje. Piko maombi ya zamani ya munjara, hagize amasengesho mashasha. Hallelujah. Hari amasengesho ya mana kora hayo n'amasengesho y'abato abana ruwaye. Mana kora, mana simva imbere yawe ntakubonye, utabikoze simva ngaha. Ayo n'amasengesho ya kera. Hari amasengesho y'uwahinduriwe ibihe n'amaverse y'uwahinduriwe ibihe, ngo tutarasenga Imana z'ibyo dukeneye byose warahinduriwe ibihe. Amina. Ntuzokwa musenga uko wasenga. Danieli yasenga umutwe uri mu maguru kure ndani, maombi ya njara baki mvura iragwa. Haleluya. Hari yandi masengesho ya mudiva inazunguruka kandi ayo masengesho ya makiti inazunguruka ni ya makontineri inatoka shine. Amasengesho ya rasio ya 15,000 unabanaga kurubu kibambazi kanta rama mama ya te ya hayo n'amasengesho ya rasio. Hayo ni ya rasio. Abiteze uhoraho bazokwiyubura mu nkomezi nsha. Imana izoguhindurira n'amasengesho, izoguhindura n'ingene uvuga. Amashi menshi, haleluya. Yo, Imana iriko irabahindurira. Abiteze uhoraho
bazokwiyubura mu nkomezi nsha. Esti Imana ikirabambika izindi nkomezi, iriko irabaha ayandi masengesho, iriko irabaha indi rangaje, biyubura mu nkomezi nsha. Endelea pastor. bazodugisha amababa nk'inkukuma, Munaruka, biruke ntibaruhe. muragurutse. Ndori wambia cyane. Haguruka mwese, haguruka sasa. Ndiko nsubiramo bitumurisikia kumbe. Amina. Muhaguruke rero. Amina. Nimba udashaka kugumusenga amaguru ari mu mutwe uri mu maguru, shimama. Difference pastor uyamariza. bazodugisha amababa nk'inkukuma. Ujya mutipe nababwiye umutwe yawucuritse mu maguru. Igihe cyo gucurika imitwe mu maguru kinaisha. Mugira musengesha amababa. Hari igihe cyo gupiga kichwe chini ngo basibafukuzi hapa. Nana nibareta hapa. Imana iri capable kwica umuntu agira kuri shengera ho riri. Ivyo ni mubizi none, ivyo ni mubizi. Ndetse ni shengero n'umukiristo. Imana ishaka guheba abantu ijana kwa jua mu Kristo moya anakuya yimba hapa. Ndetse si bati ibihumbi bingahe. Haleluya. Hari igihe cyo gusengesha umugongo n'imbavu, ukavuga mu ndimi imbavu zikakujya. Mwe muramaze kubona umuntu afise nk'umuri yari dasenga ngo ma ra ya ivyo acha we acha nibishoboka. Haiwezekani. Haleluya, haleluya. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Mimi nileta message bishop, nazanye message. Izi verse uzandike. Imana yabwiye Aroni na Mose muvyandike ku gishima ryango. Izi verse muzikopie quelque part. Imana kandi haleluya. Zogaruka ngaha hari ntaye ziteye ubwoba. Mwambaye amababa muriko muraguruka. Muguruka, haleluya. Haleluya. Ngo biyubura mu nkomezi sha. Mugiye kugendera mu nkomezi sha. Ibikorwa vy'Imana mugiye kubikora mu nkomezi atarusaku atabwebwe atake. Biruke ntibaruhe. Yafashije rero ijambo riko ririnjira. Ama inkomezi nsha, amahera mashasha, ibihe bishasha, inshuti nshasha. None Yesu bwa mbere zanga mugiye kuronka inshuti rero nkatwe. Abazokurikira jewe ba pasteur bamwe muri bo hariyo n'abatazogaruka usibe mvitaga itena. Amina. Urana rero mtu akisema vitu ya kiroho leo atawagira gutya. Wewe urazi kuita pasteur hapa ahejeje kwigisha, kesho unamutana mu nyumba zenu. Matelefone message ngo urabona abakristo agacagua message akombe kure. Umviriza, haleluya. Bene data, nta muntu mwebwe afise uruhusha rwo kubashaka kwikiganza. Nanje ndimo atari uyu mugabo. No sanga reka sengera jewe uwo nahezagiye jewe twobifa tunabuto. Haleluya. 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 Nta ruhusha afise bishop rwo gusengera abantu jewe nareze nahezagiye. Nta ruhusha mfise jewe bishop. Uwo tuzohura ngakambwira pastor nzomugeze reka duhamagare bishop. Bishop ni mubariki uyu. Atambwira reka uyo yarangoye reka. Yaje kukurondera kubera yarangoye nanje. Amina. Amina. Muvuge amena numve ko tukiri kumwe. Jewe ujya mujyango uruguruye ntakimbia madama atakuya nyuma. Haleluya. Ndiko ndavuga Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mugiye kwiyubura mu nkomezi. Ndakubwira ijambo nagira irindi riri mu majambo naje kuvugishwa ngaha. Igihe cy'ubwana bw'impemu muri iri shengero kiraheze. Abafise amarira biko ba bebe eternel. Hari abantu mu eglise y'abayevori waki haba kuwagi kiroho. Tous les jours ils sont dépendants. Haba yuyomba nibagize nte bamara ba bebe spirituel myaka yote.
Imana igira ibambika izindi nkomezi nsha. Imana igira ibambika amababa nk'inkukuma. Muzo kwiyubura mu nkomezi sha. Mwambikwe amababa. Panda. Ndavuga kandi mu nyuma. Ari akantu ndababwira. Birabasha. Biruke ntibagirene. Ntibaruhe. Ngiro muri kubati ntuzoruha. Hari hano tunakimbiaga maisha inakukwense. Gari zote zinashimama, business inashimama, etsansi inakosa, unaria binashimama. Vitashimama, we hautashimama. Hata bishimame wewe bandanya urugendo. Uzobandanya urugendo malgré biriko biraba byose. Bazokwiruka nibaruhe bishop. Iruka nturuhe. Hautapanga kanisa juu ya situation ya watu ya nchi. Panga kanisa, endelea. Panga maisha yako, endelea. Ichana n'umugore wawe muharuri iyo muriko muraja. Vuga ati hatutapanga myaka yote, hatusenda na muguru na abagenda na maguru tiya yawe. Abari ni modoka imwe nashise mu biro vraiment bishop atarampezagira. Pastor ngo Imana igwezagira imodoka ya kabiri. Tumaze iminsi tubivuga. Ngendeye nini Imana yarampezagiye abana benshi. Tungari tunazara tu. Ngeze kwa gatanu naendelea. Leta inisimamishi ndaendelea. Paka nipate convocation. Amena. Anacheka. Haleluya. Haleluya. Biruke ntibaruhe. Usichoki na vitu na maisha na programu. Ibi bihagaze wendelea. Chomoka bandanya. Ibintu ntibiguhagarike. Situation ntiguhagarike. Amakuru ntaguhagarike. Stati ntiguhagarike. Instagram ntiguhagarike. Facebook ntiguhagarike. Igitoro ntiguhagarike. Gari na kauka broke tupa hapo, endelea. Endelea, songa mbele. Muzo kwiruka nimuruhe. Ibizobura byose mu gihugu nibibaraba. Endelea kwe ukunaenda. Muzo kwambika inkomezi nsha. Kanisa mutaendelea. Imana yaje kwambira shengero ry'Imana. Orivye mutaendelea bishop. Kanisa itapanuka. Nusubire kubabara ngo nana alienda. Hakuna Mungu hapa. Abagiye usongezi acha. Abantu batirindiriye ngaho hanze, ukiacha tu, ukisame batu wote barienda. Bishop mumbabare ndamuvuge nawe. Haleluya. Hari abantu ukibasame wewe bari kumizaga. Hari abasigaye ukibasame kuri umwe wese hazokoroka abantu nganga sasa inkana. Kira unamuramprase vite n'abazima basumbuja icubahiro n'inkomezi n'ibintu byose. Atiriya tukidogo. Haleluya. 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 Imana kirabagira nile eglise kirayigira umukuza mushasha muri iki gihugu n'iki gisagara. Yaha. Mwebwe kugatwe kanyu batuba mu ikanisa. Imana kirabagira imikuza mishasha aho muri, aho mukora, mu buzima bwanyu, mu miryango yanyu. Nuko myanya uri kiragenda hari abatakaje ibintu hapa mu batubako. Imana mgenda yabwira ati uwatakaje imirima, uwatakaje itongo, uwatakaje akazi, uwatakaje muduga muri celebration murimo. Mungu atabarudishia vitu vyote. Haleluya. Bagende ntibadende bukigwa. Ngo imisore y'imikangara yoruha n'abandi bakaruha. Ariko muhindu jipe moyo, Bibiri ivuga ngo muyuremesherezwe mu mwami. Muremesherezwe mu mwami. Ariko Imana nanditse ngaha muyure nk'inzoka n'inkukuma. Nibikoko bibiri vyiyubura. Inatoaga ngozi inakuwa ya mupi. Shengero muranyumvaga yemwe. Inzoka iriyubura. Aigle iriyubura. Irakura mu inzara, igakura umunwa, igakura amababa. Igaca yicara ahantu nka 3 ans. Hakamera umunwa mushasha. Hakamera inzara nshasha. Hakamera amababa mashasha. Iyo nkukuma ibigira ifise 40 ans. Ibisigaje izindi 40 ans. Exactly Caleb yarafise 80 ans. Joshua mubwira ati pensiona, hagarara tuguha amatongo wicare abana bagwane. Caleb arahaguruka. Joshua, inkomezi nari mfise kuri 40 nizo mfise kuri 80, haracyasigaye ibindi bisagara. Reka ngende gufata ibindi bisagara. Imana irikira barungika mugende mufata ibindi bisagara. Mugende mufata ibindi bisagara. Ufise ikibanza muri ville nagira ikindi. Siyo bitu ya kuleta watu kwa Yesu tu, hapana. Ufisi inzu Imana iraguha iyindi. Uko na kontinere zitakuya zingine.
vuga nka Karebu. Inkomezi nari mfise ntanguye business, inkomezi nari mfise nkigira mariage, inkomezi nari mfise nkikora ibi n'ibi nizo numva mfise. Yarabivuze afise 80 hari yasigaye ibindi bisagara mahayi manini. Abwira Joshua, kama unashiba franga, kama uliona vitu ni sawa, wewe baki hapa, ariko jewe I'm still the general, ndacyari kuri terrain. Hari ibindi bintu nkeneye gufata, ndagusengera mwene data ufate ibindi bisagara muri 10 ziri imbere. Olivier Bishop, muri imyaka Imana ibongeye, mugende mufate ibindi bisagara. Ndakeneye amashini impundu nyinshi. Nuze ngaha ndangize. Haleluya, haleluya, haleluya. Bishop, ibi birakuraba bikabaraba. Ntimushobora kwinjira mu bihe bishasha mugari kuzire strategy za zamani. Piko strategy mukoresha muri evangelisation, mu gutegura abantu n'ibintu byose mukora, wicare n'uburongozi. Hari ibindi, ariho Imana igira ibenspire umuvinyu mushasha, mugira igicapo gishasha cy'ishengero. Hariyo vyinshi you shut down. Piko na maprograme mutaacha, muzireka gute? Angalia diza piko programe haibasaidi kitu, let it go. Atari induru n'ingorane bizana twatubwebwe duto duto, izo muzozireka. Bwana asifiwe. Wicare n'abarongozi mfaye new chapter, new plan from now to 15 years to come. Piga kenza za mbere, harimo mabarko bitugani ngene mugiye gukora ibintu bitandukanye byose. Budget is not for you. Plan according to God's pocket. Igihe cyose uzoplanifya kubera people's pocket, hamusonga imbere n'umuvinyu wa kera n'umukuza wa kera. Plan according God's pocket. Hama God's pocket will fill your people's pocket, so they will fulfill God's plan. Hallelujah. Imyaka iri imbere musichezi na black. Ikara fasi moya, mubanze mutuze. Programe zose muziache, museme Mana utujanye, tuvuye he tugeze. Musamaye gato mutapika 40 muzunguruka meme montagne. Bijya nakubwiye, hari ibintu tukaguma tubikora kwa kundi nyene twiteze umwimbo mushasha, iyo wanaita stupidity. Doing the same things expecting a different result, that we call stupidity. Be wise as a snake and be humble as a dove. Mugira ubwenge nk'inzoka n'ubwitonzi nk'inuma. Umuriro ntiwagura igikogwa, urakomeza igikogwa. Ubwenge buragura igikogwa, na wa muriro bikacagura bigikomeza. Cyo gituma ari abanyamuriro benshi habatoka ifasi na moto wabo. Mugabo umuriro na brain, new wine skin. Iyo muri ko muraja hateye ubwoba, ni hanini cyane. Umwami Yesu abahezagire.